passer à l'action. Niyo episode igira 12 uno munsi tuzakwigirako. Kuko tu ne peux pas changer ta vie. Tu ne peux pas transformer ta vie. Tu ne peux pas devenir la meilleure version de toi-même mu gihe utari déterminé ushobora gushira mu ngiro ivyiyumviro vyawe canke umugambi wawe washoboye kwiyumvira. Les gens qui changent leur vie, les gens qui transforment notre monde, n'abantu bambere biyumvira bakaca bashira mu ngiro directement ivyiyumviro vyabo. Ikintu kimwe cyo gitandukana les gens qui réussissent et les gens qui échouent, c'est la capacité de passer à l'action immédiatement. Mu gihe baba bafise idée, mu gihe baba bafise ivyiyumviro vyiza. Kuko nagomba nakubwire yuko muri kino gihe people they like to listen the good idea or the new idea, but they like the most to see people are in action for that idea. Rero ukwiye kwiyumvira ugategura directement ugaca passa à l'action, kuko ni kimwe mu kintu nk'umushinge uzokwiga, uzotahura systeme, uzotahuramo n'ibintu byinshi bitandukanye. Mais ni giki gituma tudapassa à l'action? Ni giki gituma ejo usanga turiko turicuza mu migambi myiza tuyumviriye ikamara imyaka, ikamara amezi turiko turayikora, ejo tugasigara twicuza ikintu ari kugikora mu gihe tuba tumaze kubona bari barikora bikora. Ngo wari umugambi wanje wari biki parce que toi tu as prend beaucoup du temps yo kwiyumvira, yo kurefreshisa, mais bikunira gushira mu ngiro. Rero ngibi ibintu bitatu bituma abantu benshi tudapassa à l'action mu migambi yacu myiza tuba dufise, mu ma projet yacu, mu ma idée yacu meza tuba tuyumviriye. Kimwe mu kintu cya mbere ni ubwoba, la peur. Nkuko mwashoboye kubibona muri episode igira 11 twigiye hamwe ingene ushobora kwirinda ubwoba. Nimba utigeze uyibona ari ubwa mbere uravyizi iyi video yanje, urashaka gusubira inyuma, je te garantis niba mara kumviriza iyo video ntabwo bakandi uzoshobora kandi kugira ikintu cyo cyose. Nimba mu video tifashije na Pasteur Marc Agisi ubutumwa bwe yariko arigisha comment tu peux vaincre la peur. Rero ubwoba ni kimwe mu kintu abantu benshi gituma tutabaho, gituma tutakaza umunezero w'ubuzima, gituma tudapassa à l'action, gituma twiyumvira umwanya muremure, gituma tugira inquiétude y'ibintu byinshi, meme kikatubuza ubushobozi bwo kubaho ubuzima twifuza kubamo. Ubwoba rero muri iyo video twigiye hamwe ingene dushaka kubirinda. Si tu es intéressé urashaka gusubira kwiraba. Ikindi kintu kigira kabiri, c'est la manque de confiance en soi. Abantu benshi nitwifitiye icyizere, abantu benshi twaratakaje ivyizigiro by'ubuzima bwacu, bigatuma atakintu na kimwe dushobora gukora. Ku buryo usanga umuntu yicara umwanya munini yibwira yuko atabishoboye, ko ataragera, ko bitokunda, ko abantu benshi bariko barahomba, ko muri kino gihe hababa, ko muri kino gihe ibintu byahindutse. None ko ivyo bintu byahindutse kubirimwo, none ushaka kugere gute? Na yindi solution yo gufasha kese kupassa à l'action, mais because of manque de confiance muri twebwe, capacité yo gupassa à l'action iraduheramo, tugasigara turarefreshisa cyane, tugasigara twiyumvira ngo turiko turaplanifia, turiko turagira plan d'affaires, ngo plan d'action, mu gihe umuntu icyo ukeneye ni just kwiyumvira ugategura hamwe ugashira mu ngiro. Ikindi kintu kigira gatatu, ce sont des pensées négatives abantu twishira muri twebwe. Umviriza neza, ubwonko bwawe bumeze nka banki. Rero uko ufata umwanya ugira amadepo cyangwa ujya kudepoza amafaranga cyangwa uversa ivyiyumviro biri negative
mu bwonko bwawe niko ivyo vyiyumviro bigenda birakura kugeza bikonsuiza ikintu citwa nka memoire. Ico memoire kikazoguma muri wewe ku buryo ejo iyo uhuye na situation iri grave canke ushaka solution y'ikintu ushaka gukora, iyo uri kuriyumvira muri ya memoire washoboye gushiramo ivyiyumviro biri negative, kutoshobora gutera imbere uri mu gihugu cy'u Burundi, ko imigambi yose muri kino gihe vraiment utari w'indani ko bitokunda, ko ibintu vyose vyayangaye, ko ibintu byose biriko biraduga, ko atabushobozo bifitiye ivyo bintu kubikora. Muri ico gihe uriko uriyumvira urondera solution ico kibazo cagushikiriye, directement ubwonko bwawe buzoca buguha ya memoire washoboye kuba udepoza muri wewe. Cyiyumviro kiri negative cyashoboye gucika memoire iri muri wewe, nico ikiguha ikakwereka yuko koko nta bushobozi bifitiye, koko bitokunda kubikora, ko vraiment wewe wapi vyaranse ngaha akirese urondeye handi. Muri ico gihe uzofata umwanya munini wiyumvira ingene bikora ukabura solution. Niyo mpamvu abantu benshi tujya mu matrouble, ibintu tutazi ingene tushaka no kuyavamo. Niyo mpamvu abantu benshi turi mu bibazo, turi mu ngorane, turi mu buzima bubi, kubera ko turashoboye kunurisa ubwonko bwacu ivyiyumviro biri negative. Turashoboye gufata umwanya twibwira ko tutabishoboye, twibwira yuko bitokunda, twibwira yuko tutari capable, twibwira yuko biri très dur hano muri Afrika. Niyo mpamvu abantu benshi tubayeho ubuzima bw'ubwoba, parce que les pensées négatives twakira, les pensées négatives twibwira. Rero uburyo bwiza sasa bwo gushaka kuvyirinda ivyo bintu bitatu nuko cyambere cy'ubwoba twasanze ubwoba ko atari nature yacu. Imana mu kuturema ntiyigeze iduha ubwoba muri twe, ahubwo yaduhaye ubushobozi bwo kuganza. Ikintu kigira kabiri nuko nushobora gutsinda ubwoba bwawe mu gihe utaratahura ikigutera ubwoba n'igiki, kuko ikigutera ubwoba wewe sico je kinera ubwoba. Bivuga ko you need to stay and to think what make you fear, kugira ico kintu cyangwa uyo mugambi cyangwa ico cyumviro cyawe cyiza ufise ushobore kugishira mu ngiro. Par exemple, ashaka kuba ufise ubwoba bwo gutinya critique z'abantu, washaka kuba ufise ubwoba bwo kweshura, washaka kuba ufise ubwoba bwo kutabona yuko atavyishoboye. Me kubwo bwo gutinya critique z'abantu nuko ukwiye kumenya ko abantu ukore ureke gukora bazogukritika tu. Uburyo bwiza bwo kubwirinda nuko ukwiye kubikora nka wewe, kuko uri wewe, ni muri cyo kimwe. Kubwo bwo gutinya nabwo kunanirwa nuko ukwiye kumenya yuko nta kintu na kimwe uzopfa usinze cyangwa uzopfa ushitse utarahura n'ibibazo, utarahura n'ibintu bikupusa kwanza kunanirwa. Kuko umuntu ntiyigera ananirwa nka kujya Nelson Mandela yabivuze, gusa nigera ananirwa swati ndiga canke ngasinda. Rero naho directement shira muri ivyo bibere bikwerekana yuko niba mbikora bikanka ni wananiwe, ahubwo wize ejo kandi uzosubira kandi kubikora, ushobore kugira gute, ushobore kugishitsako. Wita Thomas Edison bamwagije ati wiyumva gute mu gihe ari kurananirwa inshuro 1000? Abwira ko je sinigeze nanirwa, ahubwo nakoze inshuro 1000 inzira itariyo inshikana ku ntsinzi. C'est-à-dire il a persévéré, yarashuye kubandanya. Kubwo bwo kwibwira yuko atacushoboye, kubwo ushobora kubwirinda, ni juste go passer à l'action, fais-le. Kuko namara kubikora nuzomenya ko atavyishoboye cyangwa kubishoboye. Ikintu kigira kabiri gituma tudapasa à l'action ku vyumviro vyacu cyangwa imigambi yacu myiza cyangwa ubuzima tudafata ama decision y'ubuzima twifuza kubamwe, ngiye tavuga ni manque de confiance en soi. None gute ushobora kugira confiance en toi? Menya yuko umuntu nigera agira confiance muri we biri mu rwego hejuru mu gihe ariko aravyibwira gusa.
ugira confiance en toi mu gihe wafashe decision yo gukora bijya bintu wibwira yuko atavyo ushoboye gukora. Fata ga step kamwe, fata ikintu uvuga ati iki kintu je kiyora kingura so tukuvugana n'abantu 5-6 kwicara n'umuntu ukamubaza kwa front umuntu mukamubwira, fata ico kintu utangure kugikora. Ivyo bizotuma wumva uri fier uko uzogenda gukora ibintu, kuzogenda gukora ibintu cyo bintu wibwira ko bidashoboka cyangwa cyo bintu ubona ko bikugora, niko uzogenda uduza confiance muri wewe. Bivuga yuko umuntu aduza confiance muri we mu gushira mu ngiro ibikorwa ariko ariyumvira gushaka gukora. Byaranse yuko uruvyuka mu gatondo 6h, gerageza basufike saa 1, gerageza ufike saa 2, ejo ufike saa 1, ejo ufike saa 1:30, ejo umanuke 6h30 kugeza uzoshika kuri objectif yo kuvyuka 6h. Numara gukora ugatangura ukabona amazi indwi yose ukora vyuka 6h, uzogira confiance muri wewe parce que kimwe mu kintu cyakunanira gukora waragikoze, nigikurikira kandi uzogikora parce que uzofise confiance yo kumva ati sinarashoboye kijya niki kindi no gishobora. Ikindi kintu kigira gatatu nuko umuntu yama yibwira les pensées négatives zimubloka, zimubuza, zimwereka yuko ataco yokora, ko atacashoboye. Uburyo bwiza bwo kuvyirinda nuko kama mu astuce je nkuze gukoresha every day yo mbyuse meje kwitegura, meje gusenga, meje kwitegura ngiye ku kazi namanibwira yuko I'm the best, nobody ashobora gukora ivyo nshobore gukora, no one kuri ino si afise ingabire nk'izo sanzwe mfise. Every day namanibwira yuko abantu bose bari hano ku isi, abantu bose bari ngaha mu Burundi, bose bariho kugira bashobore gukontribuwa kuri réussite yacu. Hariyo crise économique, ndayibona nka opportunité ituma jewe ntera imbere. Je me donne toujours des pensées positives. Parfois bibaho umuntu ngacika intege, mais iyo nibuse ngavuga ati no, uwise umugabane wawe, cause you are a child of God et tu es capable de tout. Bica misuniga gushira mu ngiro bimwe mu bintu nashaka gukora. Ndabizi ile ibintu tuzotegura bitazokunda nkuko tubishaka, mais uko ureke kuduca intege tukumva yuko tugiye kwicara uko nyene atacu turiko turakora. No, fele wiyumviriye kora, wiyumviriye shira mu ngiro, wiyumviriye wateguye ubahuka ukore. Hari abantu bazokubwira ati ngo namutahe nta kino, nushobora kubura umutahe mu gihe ufise igikorwa ciza, nushobora kubura umutahe mu gihe uri kurakora. Ese gerageza, ibwire yuko tu es capable, ibwire yuko bishoboye, ibwire yuko bimerita, ibwire yuko vraiment ko wabiremewe, ibwire yuko ari umuhamagaro wawe, ibwire yuko ari yo ngabire Imana yashize muri wewe, kuko uyo ni wewe, si uwundi muntu. Rero urafise icyumviro cyakunaniye gushira mu ngiro, urafise ikintu wamuraporta ejo nzogikora, ejo nzobigira uwundi munsi, nzobigira uwundi munsi. Urafise ikintu bikubuza, urafise ikintu kikubloka, ufise ubwoba bw'ibintu bitandukanye bwo kwesha cyangwa bwo kugira ikintu gitandukanye, ufise ubwoba bwa critique muri societe, uriko urakora ibintu abantu societe urimo itamenyereye, ufise manque de confiance yuko icyo kintu agikora kizohomba abantu bazogutwenga. Umuti wavyo ni gushobora gushira mu ngiro icyo kintu wiyumviriyeko. Yari coach Elfi qui vous inspire. Peace.